Muri rya minsi Yesu yabari abigishwa biwe ati erega abangira ngo mukama sibo bazokwinjira mu bwami bw'ijuru. Abazokwinjirayo nibajya bakora ico data ahangamye mu ijuru ashaka. Uyo munsi benshi bazombwira bati mukama ntitwavuze ibizoza ku izina ryawe, ntitwirukanye amashetani ku izina ryawe, ntitwakoze ibitangaro vyinshi ku izina ryawe. Nanje nzoca ndababwira imbona nkubone nti ntaho nigeze ndabamenya, mve mu maso mwebwe mwirirwa mu kabi. Umuntu wese rero yumva ayo majambo mvuze akayakora asa n'umuntu w'inkerebutsi yiyubakiye inzu ku rutare, imvura iragwa, imivu iratemba, ibivumbuzi bikaza vyahigiye iyo nzu, ariko ntisiduke kuko yubatse ku rutare. Nawe wumva ayo majambo vuze ntayakore azomera nk'ikijuju cyubatse inzu yaco ku musenyi, imvura iragwa, imivu iratemba, ibivumbuzi bikisuka vyahigiye nyanzu, nayo igasenyuka agasigara yifumbereje. Yesu ahejeje kwigisha ishengero risigara riri kugura ivyo avuze, kuko yabigisha nk'umuntu ari n'ubukuru ataho bihuriye n'abigisha babo. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya mu bisomwa vya mbere tuzirikana amajambo y'Imana zananye mu gitabo ca kabiri c'abami. Uyu munsi gisomwa catwumvishije ivyashitse kuri uyu mwami Yoyakini yari yasubiriye se wiwe yitwa Yoyakime, amazina ukamenga arahakwa gusa, ariko na cane igihambaye no kumva ivyagiye biraba, ingene ubwa mbere bitwereka ingaruka z'ibi dukora. Twumvise yuko harana ijambo ry'Imana rigira riti yatumye igihugu kigwako n'amahano menshi, nabwo ndozoraraza arasambura igisagara ca Yerusalemu, aratwara kw'imbohe abantu bose bakomakomeye, niko bagira kera mu gihugu, bahasiga abantu banyarucari ataco bashobora kukimarira, ataco bashobora kugitezamwo imbere. Aho biradutera ikibazo natwe, igihe ubuzima butwononekarana, ukaza wumva nko mu gihugu cacu abantu bose ubu bose bashaka kuja iburaya. Sinzi ko murabibona, nubwo badatwawe kw'imbohe, mbere ukabona yuko n'abagenda hagenda mbere abantu bona bayingira akamaro gose gusumvya, ukumva nk'abaganga bariko barigira hanze tuzovugwa n'abandi, kuko bumva ko hanze babafata neza, babatuma bakora akazi kabo neza, bakishira bakizana, ukumva incabwenge zose ziriko ziragenda niko bagirana kera, ntaho kagiye. Ego nakaryo keza kugira ngo natwe twitere ikibazo ingene dushobora gutunganya ubuzima bwacu ku buryo tuzigama hafi yacu ingabirano zose Imana yaduhaye. Igihe dufata nabi ubuzima buratuma n'ingabirano zihunga. Jone mwaregeze kumva ikibazo cabaye n'ubukigihari c'amafaranga mva makungu afasha kugira ngo ivy'ubutunzi ntibimererwe nabi gose ngo bigume subira inyuma. Nivyo vyose tugire Kristo. Hari abantu bibaza yuko umenga amajambo y'Imana nayo ngaha mwisengero birimwe rimwe iyo dutanguye kuyerekeza ku buzima aho hanze bagakagira bati nimuvyinjiremwo pati, mugume mwisakirisiya, yagumize hiyo, nimwivange. So kwivanga kuko na jewe nja gusuma utwondya aho nyene aho hanze aho dusuma. Ndabona ibihagirwa, ndamenye ibihagirwa, kandi twese turabibona, bigakenera yuko
aha twigize ko turi abantu basenga gose twashize Imana imbere tukaraba vy'ukuri ko ari yidukoresha. Yesu akagira ati mbere nimwakoreshwa nuko gushaka kwiza kw'Imana muzokubaka ibintu bikomeye birama, kuko ivy'Imana nibihoraho nkayo nibikomeye nkayo. Nubwo haraho bica mu mageragezwa, ivy'Imana bigira intsinzi ya nyuma, nayo ubwiyorobetsi bukazana ugusanzara, ugutakaza ingabirano zigahunga. Ko mvuga ku bijanye n'ivyo by'amafaranga, twaje tuko turabiganira tuvugana tugaruka ku kungene n'ubundi ico kibazo gihari hirya no hino mbere kigakora ku buzima bwacu, ku buryo ibintu biguma bitituka, ukabona ibintu bizimba, ugasanga ikintu caduza ibiciro, ibintu vyaduza ibiciro ku bice hafi amajana 3 kwijana mu mwanya mutonya. Kagira uti be turiko tuja hehe? Nibimenyetso bitabesha yuko ibintu bitaba bimeze neza cyane, nubwo hari abahanuzi bamavuga yuko vyose bimeze neza, abo bitakera les prophètes tout va bien. Naho uri kurapfa usambagirika tout va bien, tout va bien. Numugisha numuhezagiro ntibiduhuma amaso, ntibituziba umutima, ntibicurika ubwenge ngo bitume twisigurira ibintu kutariko. Imana iri mu buzima bwacu kuko ngo yarigize umuntu ibana natwe. Ivyo umuntu arashobora kubibona ku rugero rw'igihugu cyose, nkuko ashobora kubibona ku rugero rw'umugwi w'ubuzima n'ubutumwa, nkuko ashobora kubibona ku rugero rw'umubano, nkuko ashobora kubibona ku rugero rw'ubuzima bwiwe wenyene. Ingene igihe cyose tuvanga Imana tukayibesha tukamenga turiko turayikina canke turiko turayimanipira, tuyikoresha tumanipira ivyayo, ariko tutari mu mutima wayo, biruhira gukwega ingaruka mbi ku buzima bwacu. Aba iki gihe c'ababami, ababa inyuma ya Josias twumvise yagororokeye Imana, agakurikirwa n'uwitwa Yoakim, hakazuyo Yakin. Aba babiri harabaye igihe c'umwijima mwinshi muri Israeli. Nibihe ba Yeremiya bahanuye ibintu bikomeye, bagakebura igihugu c'Imana ati va muri ubwo bwiyorobetsi buzoba kwegera. Bakaza baragira bati teriyo sema, gumiza hiyo, ninde yagutumye, urivanga. Mu nyuma barabibonye, mu nyuma bakagira bati iyo tumenya kugamburuka ingingo nziza y'ubuhanuzi bwiza ntituba twarasanzaye, igihugu nikiba carasanzaye. Uyo muntu tuganira ku bintu by'amafaranga yaciye agira ati pati ngo amafaranga ngo ameze nk'abantu, ngo hano ibintu hano bitameze neza, arahunga akava mu mabanki agahungira mu makofre fort, agashaka kuva mu makofre fort agahungira mu mabanki yo mu bindi bihugu bimeze neza. Ugasanga turiko ubushobozi bwacu, amafaranga yacu ariko atungisha ibindi bihugu, kandi natwe Imana yashaka kuduha igihugu ciza, igihugu kigifise ijambo, kandi ijambo n'ingingo nziza imbere y'Imana no muri ubu buzima. Kuko Imana yacu ni Imana y'ubuzima, si Imana umenga ivyo tubwira menga ni ivy'ubundi buzima buzoza budafatanye n'ubu, bushingiye muri ubu nyene. Niho twumva Yesu Kristo agira ati rero burya abamenya kwinjira mu bwami bw'Imana. Yesu avuze ubwami bw'Imana nitubona umenga ni bwa buzima buzoza tuvuye muri ubu buzima, canke turindiriye gusa ahazogarukira. Nivyo harimwo iyo nsiguro uruhande rumwe, mugabo ubwo buzoza bufatiye kukungene turiko turatunganya ubwo uyu munsi, mu kubushingira ku majambo yiwe, mu kugerageza. Nivyo byose nitubishobora, mugabo umukama burya arumva imitima yacu, arumva ico dushaka, akumva ukuri dushaka, akumva ingingo dushaka, agaheza akadufasha aho abantu tudashobora kwishoboza. Nico gituma tumusenga, kugira ngo mu kumusenga mukuri, mu kumuronderana ukuri k'umutima wacu wose, adutambutse adushika nta tudashobora no kwishikira. Dusabe rero mukama kugira ngo mukama akize ibihugu vyacu, abikize ibintu vy'intwaro mbi,
wa wundi ati burya ubwaba abantu sibo bari babi, mugabo intwaro mbi igashobora kugira abantu babi. Ibintu bikomeye. Muramaze iminsi mwumva ko muri iki gihe amajambo y'Imana aza atwereka abami bamwe bagerageje kugira ingingo nziza imbere y'Imana, barakingira ibihugu vyabo, barabiteza imbere, barabera umugisha igihe cyabo n'ibihugu vyabo. N'abandi bigenjeje nabi imbere y'Imana bagatuma igihugu gisanzara, abantu bakamererwa nabi, bagatakara, bakazimagirikira, bakangarizwa kure y'igihugu cabaha iteka, kikabaha ijambo mu yandi makungu, ego kikabaha kumva ko ari igihugu koko c'Imana. Igihe cose twiyonkora ku Mana tukayitera akagere, canke igihe cose twibaza ko turiko turayirusha ubwenge, tugakinisha ivyayo, tugakinisha izina ryayo, tukitwaza ivyayo, ariko tudasanga iyo mutima nayo, aho hose pire encore. Hako ubona umwiyorobetsi iyorobeka mu vy'Imana, ufu mubona umupagani, sinzi ko murabibona. Ufu mubona umupagani. Hako nk'ubu wohura n'umupatiri atakivyiyumvamo, canke umubikira, ufu mura n'umuntu atazi Imana, arabishe kumva gose. Kimwibaza rero Imana itubona irabihigwa tro. Hari umunsi yigeze kubwira Yeremiya ati nkuri ibyo bisabisho byanyu imbere yanje, ati biranukira, imegane Isaya, biranukira kura hayo ma intercession atariyo, ibyo bintu by'ibikorane mwamamwe mugabo muri ko murakina yandi madiri. Ndabura naho ndabihungira kamenga Imana irabuze aho ihungira nayo. Bigomba kuvuga ingene Imana imeze, sukumenga ishaka aberandata nta makemwa, oya mugabira kundi ico twita l'honnêteté intérieure. Irakunda nk'umuntu w'umunyakabi azi kwita ikibi kibi, ikiza akacita iciza, mugabo ntakina amacenga madira agira ati iki ni sawa, kagisiga verni y'ivy'Imana, mugabo azi neza ko atekeye ikibi muri we. Birababaza gose Imana ikanka gose. Ngira ngo mwarabonye niho hano tubona Yezu ko dusanzwe tumuzi asanzwe ari doux, ari tendre, ari umuntu yuzuye imbabazi nyinshi, mugabo ageze ku kwiyorobeka ukabona ko ashangashiwe, bihindutse nawe nyene muri we. Hakubana n'umuntu mbere ameze gutyo. Hari abantu bameze gutyo, akaza akagusasa kwa karimi keza, mugabo arenganya agasigara kurandagura, gasigara kurementaniriza ibintu. Hakubana n'uyo upfu mubana n'umurozi, kuko umenya uti uyameze uko. Navyo murabona? Naho kumvise mbere Yezu akira ati ngo bangira ngo mukama sibo bazokwinjira mu gamwe, ariko abigora bakinjira mu ntumbero yayo majambo, abo bariko baregera ubwami bw'Imana. Turi mu baje kugira ngo mukama umwe wese arahabe. Uriteguriye yuko aho hanze ucugira uti ndafasha ingingo y'ukubakira kuri iri jambo uku nuku. Kandi iyo ngingo uyifashe uba rero uhamagaye Imana dans le concret mu buzima bwawe by'ukuri. Dusabe iyo nema umukama, dusabe kutigera tuba mu bintu vy'Imana nk'ibidusinziriza, nk'ibihuma ubwenge nk'ibihuma amaso ubwenge bw'abantu, nk'ibituma abantu menga ntibakerebuka ngo bamenye gutunganya neza ubuzima bwabo ko Imana ishaka ko butera imbere, bukishira bukizana. Kuko iterambere ry'ukuri rimwe rya hano kwisi kandi rizotujabutsa tukinjira mu buzima budahera, nirishingiye mu kubakira ku ngingo nziza, ku mico myiza iva muri iri jambo ry'Imana, kuko niryo risa rizohoraho kandi niryo rizoducira urubanza. Amen.